ku bwacu ukutihutira kugira amatohoza ngo abarundi bamenye icatumye uwo muriro, nibaza ko leta niyabi bivisemwo uruhara nta matohoza azoboneka, niyaboneka naho hazoza amatohoza aza n'ubundi guhuvya ivyabaye muri iryo bohero rya Gitega. Ni leta naho yaba ifisemwo akarenge nta matohoza azigera aba. Gushika ubu rero uravye inyifato ya leta vyoba bisigura ko nkuko ndiko ndabisigura ko leta ifisemwo akarenge. Ikindi ni ingene leta yaciye yihutira guhamba ibisigarira ikaza kubihamba ahantu kure, kandi ahantu badashobora gushika baba bagerageje no guca bazimanganya yuko aho hantu hoba harahambwe ibisigarira by'abo bantu mu binogo bishika nka 10. Urumva ko ari abantu atari bake, kandi ayo masaho canke ayo mahema bagiye kubahambamwo leta yaciye akurahe, hanyuma baza kubahamba mwijoro. Kubera iki batabanje no kugira umugirwa wo kubasezera, hanyuma ngo haboneke ijambo ry'ihumure rishikirizwa n'umukuru w'igihugu, na cane ko iryo bohero rikuru rya Gitega riri ku umurwa mukuru wa politike wa Gitega. Twarabwirizwa kumenya mu vy'ukuri ukuri aho kuri. Rero ikindi catangaje cerekana yuko leta ifisemo akarenge ni kubona abantu 6 baje kubaza ababo basha bata mu mvuto, kwari ukwiyagiriza. Nico rituma tuvuga tuti iyi leta kiretse baciye bagira amatohoza akatwereka ukuri, jewe ndemeza ko ubu leta ifisemo akarenge ibiza kunyegeza ibiharuro. Ico kingira leta no kuvuga ukuri no kuja ku nzira y'ukuri, kuko tumaze kumenyera ko leta CNDD-FDD ari leta mbeshi. N'ubu leta kugira ngo yerekane abarundi ko ari nakigori kwiragira niyemera ivuga iti ndemeje amatohoza kandi agirwe n'abantu ataho begamiye, nyashaka n'abanyamahanga bazi badufashe, ariko tumenye ukuri aho kuri. Ntibyabwirizwa no kugorana leta ishatse guha umuco abarundi, na cane guha umuco abo babuze abantu babo muri uwo muriro.